Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kubaho kw'abantu bakingira abo badasangiye ubwoko mu bihe by'intambara vyerekana ko bagumanye gutsimbataza amahoro no mu bishobora kubahitana. Umwihwezo wa Jean Bosco Harerimana n'umwigisha muri kaminuza. Uwo mwihwezo rero tukaja kuwukurikira muri ano makuru. Amafaranga ibihumbi amajana atatu yatangishijwe abadandaza bo mu isoko ya Gahuni turi muri komine Bugarama intara ya Rumonge itaranahezwa kubakwa ategerezwa gusubizwa hatarenze muri uku kwindwi. Itegeko ry'umushikiranganje ajejwe iterambere rusangi n'inyuma y'imyidogo ya bamwe mu bayatanze. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Mu gisata c'ubutungane bunywanisha dutangure ano makuru kubona hari abantu bakingira abo badasangiye ubwoko mu bihe by'intambara vyerekana ko bagumanye gutsimbataza amahoro no mu bishobora kubahitana. Umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza inyuma yaho umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR utangarije ko hamaze kumenyekana abantu barenga ibihumbi 11 barokoye abari bageramiwe mu ntambara mu magume nako yo mu gihumbi kimwe amajana 972. Jean Bosco Harerimana asigura ko ari intambwe idasanzwe mbere yo kuvavanura n'amacakubiri. Jean Bosco Harerimana umwigisha muri kaminuza ari kuri mikro ya Alain Désiré Bukeyeneza. Ingene umugwi ukunywana no kurekuriranira wari umaze imisi uri kurakora kugwimo go 2022 twahora twumva cyane amajwi y'abarokotse, amajwi y'abakozwe ko ingene bagowe bavuga ingene byabagendeye, ariko ntitwari bwumve amajwi y'abantu nabo muri ico gihe kigoye aho abantu bari ko baramarana bazizanya ubwoko ko hari abandi nabo bemeye bakitanga kumbure bari gushobora no kuhasiga ubuzima mbere bamwe banabizize bakumiriwe bimwe ijambo bagafatwa nabi kuko bagirizwa ko bagiriye iciza barokoye mu badasangiye ubwoko. Ico ifasha ahanini kuva Burundi bwikukira iyo hariko haravugwa injyane zo mu Burundi usomye mu vyanditse ukumviriza ibivugwa bavuga cyane intureka hagati y'abahutu n'abatutsi bikagarukira ngaho ku buryo ari umwana ariko arakura ari umunyamahanga nk'umwana ariko arakura cyane ngaruke ngaho nk'ibi byo 72 abantu benshi bariho ubunye ntibabibonye n'amaso yabo. Rero ugwaruka gwakuze iyo havuzwe 72 havugwa intureka hagati y'abahutu n'abatutsi. Akamaro kibi rero nuko biza kuvuga bati erega bwa bundi mu bwoko bwose mu bahutu mu batutsi harimo abantu bamye bitanga kugira babumbatira amahoro bakizanye mu bihe bigoye, bigaheza rero bigatuma abantu batahura ukundi indyane zo mu Burundi ko atari inama yaragizwe n'abatutsi bose yo kwica abahutu, ko atari inama yaragizwe n'abahutu bose yo kwica abatutsi, ahubwo yari imigwi yafashe ya mbere mugabo harimo muri iyo migwi nyene harimo abantu bavuga bati uko bigenda kose ndakingira mugenzanje ndakingira umubanyi naho no bizira. Icigwa nyamukuru nuko mu bihe vyose hari abantu bama bakora kugira ngo bakingira ikibano cabo babumbatira amahoro barukora ubuzima bw'abantu naho biba bitugutera ingorane zingana gute.
Amategeko mperekeza agenga ingingo yuko uwukukurutse ahembwa umushahara ungana n'uwo yahembwa akiri ku kazi asa n'ayatunganye bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta mu kiganiro c'abavugizi b'inzego ku wa kane w'iyindwi mu ntara ya Muramvya. Prosper Ntawugwamiye avuga ko igisigaye ari uko ayo mategeko yigwa n'inama nshikiranganje. Ikiganiro giheruka cabereye mu ntara ya Cibitoke twari twavuze yuko amategeko mperekeza ariko arategurwa, nivyo ayo mategeko mperekeza ariko arategurwa na cane mu bushikiranganje bukurikiranira hafi abakukuruke, ubwo nabwo ni bwa bushikiranganje bwo gushigikirana no gufatana mu mugongo. Hanyuma integuro iriho, hasigaye yuko rero igarukanwa mu nama nshikiranganje ngo yigwe yemezwe. Hama nkuko mubizi inama nshikiranganje yatagiciyemwo zirakorana uko amahinga abiri aheze. Twizeye yuko mu nama nshikiranganje zizokurikira ayo mategeko azoba arimwo akazoca yemezwa nitwasanga agororotse. Mu gihe iryo tegeko rizoba ryemejwe, intambamizo bazihavuye hazoba hasigaye ca gikorwa cyo guharura uburyo no gushikiriza amafaranga beneyo. Kira noneho bizoba ari amatavya y'amavuta kuko turi mu ntango y'umwaka w'ikiga ca leta kimwe bita exercice budgetaire, naho vyoshika ugasanga uburyo ntibukwiye neza, harashobora no kuba revision budgetaire hamwe amafaranga yategekanije asubirwamo. Twobizeza rero muzoze murumviriza amaradiyo umunsi ayo mategeko azoba yashizwe ku rutonde rw'ivyigwa mukurikirane mwumve yuko yemejwe nuko atemejwe. Muri ico kiganiro nyene ubushikiranganje bw'ubudandaji bumenyesha ko bubandanya buhimiriza abadandaza bashoboye kwinjiza isukari mu gihugu kubikora, abandi nabo ngo bashinge amahinguriro. Onesime Niyukuri abuvugira asigura ko igituma ari uko babonye ko umwimbu w'ihinguriro Sosumo utagikwira abayikeneye bose. Twaramenyesheje yuko ihinguriro Sosumo uravye n'abene igihugu baca bakenera isukari n'umwimbu ihinguriro Sosumo riba ryarose ku mwaka bishika yuko uwo mwimbu udashobora gukwira. Nico gituma hafashwe ingingo yo gusahiriza umwimbu Sosumo iba yimbuye, na cane mu kurekurira abadandaza babishoboye kugira ngo bashobore kwinjiza isukari mu gihugu. Ico twashaka gusa ngaha gushikiriza ni biriko birakogwa, na cane mu gushiraho ayandi mahinguriro ashobora gufasha kwihingurira isukari ngaha mu gihugu cacu. Nkuko mumaze kubimenya, mu ntara ya Rutana hariho ihinguriro riko rirubakwa, eka mbere duhamagarira n'abandi bagwiza tunga babishoboye ko bashobora kubandanya bashira imitahe yabo muri ico gisata. Ariko turanegura ingendo y'abadandaza bamwe. Abadandaza baronka isukari bayishikanye mu bibanza bagaca bayinyegeza canke ntibayidandaze ku giciro cyashinzwe na leta. Ntidushobora gushikira ijya mbono kazoza yo mu 2040 n'ibihumbi 2060 mu gihe tuba tugifise ingendo nk'iyo. Dusaba abajejwe intwaro eka mbere n'umutekano kubandanya bashira mu ngiro ingingo zashinzwe na cane ku biciro. Ku mudandaza afashwe yanyegeje isukari eka mbere n'ibindi bidandazwa, bashikirize ugo rutonde mu bushikiranganje kugira ngo abo badandaza bakugwe burundu ku rutonde rw'abasanzwe badandaza isukari, hashigweho urundi rutonde rw'ababishoboye. Amafaranga ibihumbi 300 ku muntu yatangishijwe abadandaza ngo bazoronswe ibibanza mu isoko ya Gahuni, turi muri komine Bugarama intara ya Rumonge. Isoko mbere vyanse ko irangira kubakwa, babwirizwa kuyasubizwa bitarenze muri uku kwezi kw'indwi. Martin Teretse umushikiranganje ajejwe iterambere rusangi ni wabivuga inyuma y'imyidogo ya bamwe mu bayatanze
ko n'ivyo kubaka iyo soko vyadindiye kubw'uwo mushikiranganji ntivyumvikana ingene umuntu yorihira ikibanza kitaranaboneka. Ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago. Ayo mahera abwirizwa gusubizwa n'ayabadandaza bamwe batanze ngo bazohabwe ibibanza vyubatse neza mu isoko ya Gahuni igitangura kubakwa muri Kigarama umwaka wa 2018, ariko ibikorwa byo kubaka iyo soko byari kumara amezi 6 gusa n'amagingaya ntibirahera. Umwe mu bayatanze akababazwa nuko iyo soko ngira kamaro kuri bo no kuri komine Bugarama itubatswe n'amahera yabo batanze. Martin Teretse, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, mu nyuma y'iyo myidogo abaza musitanteri aherutse gushikirizwa kurongora komine Bugarama umuco kuri iyo dosiye. Uwo mushikiranganje ategeka buramatari w'intara ya Rumonge kubikurikiranira hafi abanyagihugu basubizwe amafaranga yabo bitarenze uku kwezi kw'indwi turimwo. Martin Teretse avuga ko Fonike imaze gutanga amafaranga kugira ngo isoko yubakwe, amafaranga avuga ko aba yavuye mu banyagihugu ntibiba bicyumvikana kuza gutoza amafaranga kandi mu banyagihugu. Jean Pierre Misago urakenuye ku iyo nkuru. Duce turangiza amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mushishikare munezerwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.